ugasanga umuhungu yambaye sengre rita urumva aba yasobetse abahungu benshi barakunda gusobeka niyambure agashati gatoya urabige sengre uburyo is Herve ndashaka kugerageze utuganirize kuri ico kintu iboka isengre je kuri ico kintu ni socks ego ugasanga mu maguru haranuka ibintu bitatu Javre muradukwirije noneho turago impenda bakizwa n'ikije cabanzanyemo abahungu bamwe ugasanga ndabikubwira aho ndabizi ugasanga umuhungu arahagurutse nko muri bus ugasanga nimba iboka ngahitamo motserita itatabutse mu kirundi ciza hari abantu usanga muri umwanda hari abagabo bahunga kaja kurondera undi mugore atari kubera ngo yase umugore wiwe imyitwarire y'umugore afise ukabona ko umugore wapi umugore ukabona yuko vraiment isuku atari kirenga anashaka kunyumvisha ko umuntu w'umugore utunga isutiye zibiri zitatu erega kandi rita tuvuze isuku nubwo wigirira imwe ari imwe Herve sivyo mugabo kayimesa imwe wayitunga imwe kubera iki ko kutunga ibitenge 10 ntaco tubasi dufatiye kuri uko kuntu ushaka kuvuga ati indayikunda ari imwe sivyo ga Herve kubera iki ikunda ijoro amabere urayarekura gahema sivyo amabere none urayaboha ijoro ryose nena sishaka kugushigikira ko ikunda ari imwe si mesure oya abagore benshi bafite amazina kore abagabo babo yamutora shuri ari nabo usanga yatoya ari n'umuyaya ari ego ugasanga yamuhaye ibintu umugore yambara inzaha basa neza umugabo abwira abantu madamu wanje bigarukiye aho nyene ariko umugore aza kurihire n'ishuri muri university agura impapuro zibiri uzomba bigututse mu bantu iyo utambona ari ishuri bari guheza uyatambona we tukabona muri university ngo abayeho kubera ikaramu wanguriye uno munsi urabona n'umujye modoka yenda imwatsi ubuzima bwaca buhagara birababaje yuko utaha mu rugo rwawe uvuye ku kazi urarushe nta biharage vy'umukakosha tubireke tubigira ibanga oya bivuga cyambere tumaravuye mu celibateri kubera iki mu restaurant kuma nafunye mu restaurant cyangwa mu rugore urugore udashaka wa undi mwijura azoza kumbwira ati ngo tuza kurya zo muri restaurant kubitanira imfungurwa ngo tugira ibiharage n'umuce byo ni bisanzwe aba uba biteka muga biruta inyama umugabo bagiye mu rubanza umugore agategura impuzu imwe umugore niwe gutegura ivyo yambara abagore na defo gutunga ishati muri costume ego imwe uravyumva ugasanga Herve umugore yagiye make up aho ntavuze bwa umugabo wiwe ni waza kwipangira n'impunzi za kwambara byo kubaka no gufata umugabo wawe neza nasanze batabihanura kuko d'abord twegiye dukunze turaja kumesa bataraturongora ego. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, j'espère que vous m'aidez neza abakunzi ba Yagatech, abakunzi b'ikiganiro Rita Nella. Reka ndagusabe wewe ujya mbere kuri Yagatech ugire s'abone kugira ngo uzohora ibikorwa vya Yagatech muri rusangi. Harimo ikiganiro cacu ciza gose. Murabizi nkuko bisanzwe kugira ngo twakire umu invité wacu turakirana hagati yacu uko dusanzwe tukibashikiriza hama umu invité tukamwakira mu nyuma. Reka ndamuhe ikaze Rita. Karibu. Ite. Sawa. Umeze neza, genda umeze neza cyane. Ndashima Imana, ndakomeye, twayirukana kera. Urakomeye ariko nawe. Ndashima vraiment. N'abakunzi ba Yagatech mumeze neza murakomeye cyane cyane babandi gwanje. Hari nk'abakunzi ba Yagatech na babandi gwanje. Mubawe. Yeah. Okay, reka twakire umu invité wacu. Ndasubiyemwo wacu iwanje naritabashe umuntu wacu. Turakwakiriye. Murakoze cyane. Idondore abakunzi ba Yagatech n'abakunzi b'ikiganiro Rita Nella. Ndaramukije daire kwanza Rita. Nera. Thank you. Ya unashatse abafana tubagubure ndazi. Kandi gushitsi kamere. Bwa mbere ngorenga abo. Ego muri Yagatech muri Rita Nella n'umushitsi. Okay, bon amazina yiwanje sanzwe nitwa Herve Nishimwe. Abangira umusore. Sindarongora. Size twari twabajije. Bon nakatse ndodondore bigize fresh edo. Umusore sindarongora ngo wasanze nisumamwo. Urakoze cyane. Ubwo uvuze kwisumamwo ubuvuzi mva akora ivyiwe akora ibintu vyiwanje okay umukozi wa leta ntakorera umuntu donc kwisumamwo mva niwe boss mu vyiwe akora niwe boss niwe nkahajya wewe hajya kanya kazi ko manera butsi kwisumamwo directrice générale okay ego sinzwari
Karibu rero muri Agatek, karibu mu kiganiro ciza cane. Nkuko abantu babibona ngaha aye turazinanye ntimubone ukuntu dukanye dusekrima itari nziza gose. Umengo uburyo twicaye ritumengo ntituzinanye. Ahubwo ngo sije nusinzi. No musi umengo rita nta Mego nta mudu ufise? Umusirimu cane no musira. Ano bose we turiko dukora no muri ville ngira ngo niyo mpamvu ashatse kwifata nk'abantu. Oya niho twamba dukorera. Umwana muri ville. Barabimenyereye. Neza kuri Atene primaire. Zafe? Turandenze. Jewe. Je nabaye mu Kabondo. Warabaye mu Kabondo rero? Je nabaye mu kigo c'imfuvyi. Twabanje kuba kumutangaca turi muka nje kuba mu Kabondo. None ryasikaho muvuga utubwira n'iryasikaho. Iyo misitari nanje kuhaba na mama. Kuko buri twaravuye mu kigo c'imfuvyi tuza kuba hayi. Ariko je abagenzi banje benshi n'abana muri ville ubona afite ubusirimu ubona budasa na katimba mu kubera hari ibintu cyagi umwana ari muri ya myaka ategerezwa gufata ingeso z'ubuswahili n'ivyafata guco gihe naba hariya mu bandi naba mu Kabondo niga kuri Atene mbatizwa ndaganira nagiye kuri katedrale nari ndabuyoya Zavre urafise rero mwivire ngiye kumufana wawe none ritanda kubaze none uvuze none wagiye kugira mariage uyaho nene nagarutse deje namaze kuguma kwa mama turi kwa mama nagize mariage nane navyaye ni kuvuga ngaha aha mu Cibitoke nta myaka myinshi cyane muri ahamara oya myinshi pe kuko yari navuye nkiri muto cyane ucukurira mu Cibitoke natangiye gusha ubwenge nico gituma rero uvuze ngo narabaye ngo mu Kabondo nzi ko habaye nyene urahakurira Jean kuza mu Cibitoke mu Kabondo habaye kiri umwana mutoya ngana rahabaye nyene nzi ubwenge ushaka kwijana ku ishuri nkitahana yego kuva quartier muri ville ubona quartier rimwe guka batarahubaka hari muri zepe hari mu biti twe mu kurya imyembe yari iri hari twafata ibinonko ivyondo tukabibumba tugaterera hejuru gaca gishika hejuru casanzaye inkende gaca dishavura ziriko twamana imyembe tukagukubita mu gugufashe mu rubavu wabupfuye urakotse hari inkende zinganuka twigaho abantu barabizi ibikomantari mu bivuge tugatedera inkende nyinshi cyane hari na eglise no munsi y'abakatolika eglise yari sanzwe ihari mvuga ijya clôture ijya hose hariya muri zepe hariya mituweli iri hariya hose yari mipori okay Herve ni bihe bintu bihora bigushikira nk'iyo wagiye mu bantu batakuzi iyo ubabwiye ko uba mu Kamenge bisanzwe ahubwo jewe nari tuvuga en tout cas vraiment ça neza Herve tuvugisha ukuri rita akundiza abantu ne ahubwo ndazimusabiye oya ndazibasabiye abakobwa Herve ni mwiza cyane oya agenda kwishurira ikibazo Herve ahura naco d'abord Herve ari chic bidasa na quartier abamo abanyakamenge mumbabariye simvuze ko atabanyakamenge bari beza hariho beza mbwo ugasanga duse kakantu kiwanje kakandi nka karita ko kugubuka komera guki kuvuga cyane umutipa agira ibintu bikwereka gusa n'umwana wo mwisite Herve haba n'ubuzima bwiyo n'ibintu bibiri bidasa je mushambe ndamubona je naye mubari ubahe mu Kamenge hehe uba mu Kamenge ipapa ikabutura mu mpira y'igizibira arakunda amapapa cyane namahoro wewe uba mu Kamenge wewe ndambwego je mba mu Kamenge bwa Herve tubwire rero ni izihe bigenda gute nje guhura nazo jewe ndafise ukuntu nyene abantu benshi banyihendako sinzi ko ari biki ugasanga abantu barambubonye bro sawa uvukanye ndakubonye batego ndi umunyakamenge uko bitagusa none sivyo nibiki ndarose muri kati bacu abahungu beza abakobwa beza vraiment navyo ndakunza guhura navyo cyane gose none maze kuba mvuka mu Kamenge sise fresh una mwonga ngo uri ntidukarabe ni ushobora guhura n'abana muri sud ugasanga umwana ni mubi cyane meke ivyo je nibaze ivyo renda bimdafata ko bisanzwe tu abanyakamenge babiri bahuye basha ndababwire je nkibarabara mbako Herve arabizi bibiri ko abakobwa beza urabizi hahoze haba ntawe novuga sije kumuvuga kuri kamera mugabo uramozi wa wundi muramumbarira inyuma kamera turamukubwira byose byavugiwe naregereza ko bibeye kandi gutera story nera ndibuka rita musambire tubonana we nari musambire tubona abo rita twaravugana cyane twari close musinge hari wawe rita baza kwa rita cyagutekeye inyama rita rakunda inyama rita umuntu wanje rita unapenda nyama sana
Rita narashitse kwanza birahora bishika ukamarira nk'ukwezi tari inyama kwanza ndagakunda gutera story yari Rita ndashikanira mviriza ko ndagutera story mari tafite umutima utese ndagukunda gose wow kuri wanje ajya sende magaze neza ni wa muntu wanje navuga ko afite umutima utese n'abantu batamyanye na Rita babayeho gute abantu batamufise mu buzima barahomvye rega rero kunera nyama Rita narashite Rita ndakugenda kumbe bya bintu ari ibara posting yateza ati ndakuboneka ibi nibi eregeze ku posting ivyo gusa yitaye mu soko Rita muri ama vrai ball mu mwanya nga yarashitse avuga ari turakundana kweli ateka neza gute bijya mubona ku ma Facebook nivyo Rita bazi guteka rakote arahira umuntu akwimirije nashaje n'ibishoboki mami so nivyo reka tubireke bitogenda fresh mani afise ukuntu huza ibintu Elve ni kihe kintu wifuza ku mugore uzoshira mu rugo karite nka zitatu za mbere wifuza ku mugore wawe umugore wanje karite zitatu cyambere cyo ndashaka je nzorongora umugore azi guteka icyo narindaki ndakunda gufungura vreme abagabo benshi birababaje yuko utaha mu rugo rwawe nera uvuye ku kazi urarushe nta biharage by'umukakusha reka tubireke ibyo tubigira ibanga oya bivuga cyambere cyo tumara mu celibateri kubera iki mu restaurant kuma nafunga mu restaurant cyangwa ngo urugore urya udashaka wa undi mwijura azoza kumbwira ati ngo tuza kurya zo muri restaurant gubitanira imfungwa ngo tugira ibiharage n'umuceri byo ni bisanzwe aba ubu ari kubiteka muga biruta inyama urumvanira ashaka umugore azi guteka bon cyakabiri umugore anyubaha gose cyakatatu umugore asenga Imana ndakunda umugore asenga gose kuko ndavye nka mama wanje mama wanje arasenga mu majambo make ndashaka umugore ameze nka mama wanje ndakongeye kwicakana umugore afite isuku yo ni nacibagiye gantu umugore azi guteka ari gusanga atazi oya arashaka guteka atari isuku yorakoze Rita umugore arashaka kumenya guteka muga atari isuku urazi ivyo nkunda ndamutse ko ari shike cyane ari isuku ategura chambre neza abana basa neza muri salo hasa neza ugasanga ibintu byose mva kabisa nako bikeye hari abantu usanga muri umwanda hari abagabo bahunga kaja kurondera undi mugore atari kubera ngo yase umugore wiwe imyitwarire y'umugore afise ukabona ko umugore wapi umugore ukabona yuko vraiment isuku atari kirenga ugasanga umugore yarirekuye avyaye abana babiri amaze gusana mami hariyo urumva rero ifoko umugore ategeza ko afise isuku ba mama hari abagore muramutuma n'abagabo banyu bagenda kwera ubunyamwanda ugasanga umuntu w'umugore amaze kuvyara rimwe canke kabiri duhagararanye jewe mama 40 nije mboneka ko ndi nkumi Rita ukiri ngaho nyene tugira tuvugaho kintu c'isuku hariho abamama no kubaho ngo turaza kugeraho kwa Herve sivyo si kuba mama gusa kuko isukurira aba umuntu wese kuko Rita uje kunuka ego ni kuvuga zina muntu hariho nk'umumama Rita ushaka gusanga nk'isuti bana kajya gahuzu k'indani ega ijya ni kareso y'amabere ugasanga iyo kareso yaragiye irafata irirabura kandi yera abamama ugasanga nizo mubonana guhera ku wa mbere gushika ukwezi kose kuraheze urazi ikintu bitwaza ngo zirase cyangwa ngira ngo ninyinyima abagiye mu kubuzi kenshi no yambara oya ahubwo ndakwaza ikindi gute umugore ashobora gutunga ibitenge 10-30 agatunga isutiye zibiri voilà commentaire duhura turazinanye uravyumva ugasanga isutiye ya Maria yindi nyene eske aba mama nifata neza amabere ni yahagarika canke mutubwire oya aho niturashika kubahungu jawe no kukwishura hari ikintu nabonye icerekeye isutiye aba mama benshi n'abakobwa benshi hariyo abo usanga ari byo bakunda yego nkuje ari umuntu nzi niyumva iki kiganiro avuga ati none haramvuze ngo nakuvuga izina isutiye afise nkeye afise nka 30 zirenga intu zikaresa hana zibika nakavarize gato muri we arakunda bibe vyinshi mu mpunzi afumva agiye ahantu agarutse ahindura none wa mugore nifuza
mu guhindura ahindura vyose avuye mu isoko arahindura arasiye kuja kwa nera agarutse niko ameze nibaza ko ariyo furi iwe niryo suku ryiwe niko rimeze mugabo urumva ariko abandi benshi usanga abenshi twishiremwo na jewe impuzu fisiko zingana siko amasutiye yungana ariko rero buca usanga bashizemwo ubunebwe n'ubunyamwanda ntushaka kunyimfisha ko umuntu w'umugore utunga isutiye 2-3 erega kandi rita tuvuze isuku nubwo wigirira imwe ari imwe Herve sivyo mugabo kayimesa imwe wayitunga imwe kubera iki ko tunga ibitenge 10 ntaco tubasi dufatiye kuri uko kuntu ushaka kuvuga ati indayikunda rimwe sivyo ga Herve kubera iki ikunda ijoro amabere urayarekura gahema sivyo amabere none urayaboha ijoro ryose nena sishaka kugushigikira kuko ikunda rimwe si mesure oya en fait ndiko fatira kuri uko kuntu wavuze yuko ushobora kuba ufise nk'amasutiye menshi impuzu nyinshi twese turasi impuzu dukunda sivyo ga Herve mugabo ukavuga ati iyi mpuzu nubwo ndayikunda foko ndagirira isuku je ndiko magara tutabesha nabyo ukunda impuzu kambara gura kwamaje kundi wa mbere ntayo kwambara guhera kwa mbere mugabo urashaka kuyambara kenshi nibishika kenshi nakanga kisanguma yambara bon sinshobora kubiharura ngo mvuge ngo ni kangahe mugabo hari igihe impuzu urabona nk'umupira Herve hari nk'umupira ushobora gukunda canke nk'ishapo umuntu akama kubona mu ishapo mugabo basi igize gute isukuye nico ndiko ndavuga ivyo biragoye hama tugaruke ku bahungu Rita tugaruke ku bahungu Herve ico kibazo nibaza yuko abahungu benshi baraza kugira ama commentaire arakitwishurako Herve murafise ingorane yo kugira umwanda w'amasengre n'amaboka yatobotse hama mwaja muri bus abahungu bamwe ugasanga ndabikubwira aho ndabizi ugasanga umuhungu arahagurutse nko muri bus ugasanga nimba iboka ngahitamo motserita itatabutse mu kirundi ciza ugasanga umuhungu yambaye sengre Rita urumva aba yasobetse abahungu benshi barakunda gusobeka niyambure agashati gatoya urabige sengre uburyo is Herve ndashaka kugerageze utuganirize kuri ico kintu iboka isengre je kuri ico kintu ni socks ego ugasanga mu maguru haranuka ibintu bitatu vya vrai muradukwirije noneho turagomba bakizwa n'ikije cabanzanyemo vya vrai ugasanga sana reka twishure kimwe basha turiko turigisha ntihagire umuntu aza gutukana muri commentaire nukuri kuri ico kintu ca mbere cyo cuvuze nera cha boxer ugasanga boxer yaraji irirabura nuko avuze Rita boxer yarirabuye je sinibaza ko jewe vraiment nuko nonabereka oya ariko antuka oya uri suku Herve ni suku jewe twarakuranye none shaje vraiment ndi muri abo bantu sinibaza yuko ndi muri bajya batsi busanga boxer basi yagutevye ko ndibaza ko yambara de jour ko mu guce kumwe n'umukobwa uhora yambara imisi ibiri wewe birashika basanga boxer na yambaye no musiso ndasohotse ejo ngo ndayambara ku mugoro nkaza kwikura 18 ngiye ko none ugiye nko muri toilette nticafura iyo mito cafura gute bo Turekane n'ivyo nakubwiye mana muhungu navuze ati niburi buri basugize urumva basi tufate uko uri mekanisi baka twe ku kazi yose ukayambara oyaye urumva amayashu nibiki uravyumva nk'ubuje boko nambaye unyene basi ashaka ndayirirwa nejo ego naje ndiruka je na taxi uravyumva kuri umwanda naje ndibaza ko ari ingeso n'ingwara yo bafise ikindi naco ariko benshi babo ego bari mupira ugasanga isengre yaduzigeza bike bavyita gute ndazwe n'isukurike no kutagira umuntu amwitaho abasista biwe byabise nk'abasista biwanje barabizi urumva umusi hajya pasi no mubwira pasi bwa pasi guru sengre anto ya boka no babiboze sengre uramubwira umuntu uzosanga uhuye namwe Rita musaza aje hambye ngo sengre weje ko bimbwira wewe kabwa si from so by 4 your body mechingana ni igendo yikuri ni nkabijya basi bo Jayma nanje nuko musaza wanje yambara neza urabizi kagerageza yo mana ngira oya umvirize ndakubwira ikintu ukazobona ikimenyetso kizokwereka umuntu abanitse n'abahaba umuntu w'umugore ameze nkande dufate nkitaye anje je nditswe inyuma y'urugo atari kirenga haca apana we kona kisusu yangu je yonda ugaca usanga umuntu yambaye ipantaro uri n'inyuma yicariye umuntu yagiye umengaraje agacamba n'agapira kangana isutiye iberera aho inyuma sutiye yaraduze ari umugore yaraduze sutiye ngaba itashangazi nipe mashauri na shangazi bafise igera ugaca usanga avuye mu rupango muhuriye muri ville urya muntu abana nabi imbere yo kuzokunda umugore w'isuku
kandi umugore mwiza uzi ubikunde wowe ubwawe bikunde Elve utarikunda hariyo n'umugore usanga ari umunebwe ugasanga muri yo n'umunebwe ntazi kwitaho umugabo ukuntu agenda yambaye ku kazi ariko abonye ukuntu umugabo yikunda umugore ugasanga yagororotse je ndabaje abantu b'abagore mwicana ukazamva ngo cyongo kenzo rageze sinari bwasase ngo hasanze uko nje nsanga shasha cyane n'umugabo hajye umugore wazindutse hanze uko akora ibintu akava muri dushe nagira aje ku kazi mtoto mzuri ukaza kwinjira mu cyumba yashashe bigira umugore uzi ubwenge ntaho yose asa kabiri utari umusazi hariho nabandi bagore rita ushaka gusanga nk'umugabo bimwe yavuga ati nshaka umugore w'isuku ugasanga umugore isuku ni ku mubiri wiwe umugabo we nubwo umugabo yogenda hari abagabo bagenda mu barabara bambaye amaboxer yatabutse kandi basa abagore beza Cheni kimwe ritaba yavuze bego urumva ugasanga umugore ni mwiza vre mugasanga rita nkuko kuntu asa neza mugabo ugasanga umugabo wiwe ni byatsi nkuko yabakunda urugo rwiwe umugabo bagiye mu rubanza umugore agategura impuzu imwe umugore niwe gutegura ivyo yambara abagore sena defo gutunga ishati muri costume ego imwe uravyumva ugasanga Herve umugore yagiye kugirisha makeup aho ntavuze kuko nta ntibandishe sivyo turavuge batatu umugabo wiwe ni waza kwipangira n'impuzu za kwambara ariko ndibaza ico kintu kiva kuri wa mukobwa ukuntu yarezwe iwabo abari umugore adakunda umugabo wiwe ndakubwiye kubera iki nemwe n'ukonseye nk'umukobwa wakambwira ati ugiye muri rugo kanaka n'ubunebwe kugira ngo kubaka no gufata umugabo wawe neza nasanze batabihanura kuko d'abord twege iyo dukunze turaja kumesa bataraturongora ego nk'ubunye we akoreye ku badi nkazirikira iwanyu nkamesa nkavoma nkakoropa byose kandi nubwo mwamuvoma kuri Herve nkaza kuvoma choka zama ngo sharing impuzu zawe ziri hehe ivyo ntushobora kubikora kugira ngo unyereke yuko urenze ariko umaze gushikana bon ukabikora je kugira ngo umutima wanje wumve ko bariho bige babikora kubera yumve ko umuronka umukunde mu bandi rero umugore agukunda rero abandanya akora nibindi kugira ntuze umucike ngo ugende Rita hariho ari umukobwa Rita hariho abakobwa hariho umukobwa ashobora kuba akunda umuhungu n'umutima we wose akaja kumumesurira akaja kumukoropera wanashaka no kumwoza ibirenga akabimwoza akavuga ati je target yiwanje narunshikane mwo gusa Nisho nakunda vuga Rita muri uwo mwanya nawe bimeze gutyo umuhungu we nabwe ngo ubugire ega n'abahungu nabo nyene basinyuka no nk'imyaka yabayero erega abahungu nabo bapfa amaso amaze kubona ivyo yamukoreye Rita ari gihe amaze kubona ivyo yamukoreye ntibishobora kubayero uko je muri abayero d'abord tuvuga abatipe beza ego majorité y'abatipe birabura subwanwa bwo muri Manera boutique ego urabudandazayo ngubwana ngo nabuguze kwanira reka nungikira isoko umva nubwo yaguze nibaza inatirere ne muri Manera boutique toka umbyenda ko kuneza abantu abatipe beza nkuko kwa Herve bashaje ni myiza cyangwa twando umuntu mu kuragasha ko bakubonye merci beaucoup nakwiye kumushatsi ngira ngo nari kabi tuciga wari kabi wewe ndari mu kandi konze gute ego umuntu neza cyane nabone kubwita cyakujye nari ndenze ngira ngo aje navyo banzoboneka ko nanira tukiri kwishuri wari umeze nk'uko kandi rafuka rikemba muri nyashu yaragize na nyashi ngira ngo arayidandaza guma yagize ego beza nguko abayero benshi bakunda kurongora abakobwa badashaka ego nibapenda bishatse kuvuga muyazoga ku mukobwa atari w'indoto ziwe bivyo ko muransabira ganera sabira umukobwa mwiza niko bimeze majorité y'abahungu beza siko je mvuga ishukuri ndakuzi kandi nawe nabikubaye ukomesha ngo ni diaspora utuzari w'inzara zabaye uko ego abagore benshi bafite amazina akora abagabo babo yamutora umunyeshuri ari nabo usanga yatoye ari n'umuyaya ari ego ugasanga yamuhaye ibintu umugore yambara inzaha basa neza umugabo abwira abantu madamu wanje bigarukiye aho nyene ariko umugore aza kurihire n'ishuri muri university agura impapuro zibiri uzomba bigututse mu bantu iyo utambona ishuri wari guheza uyatambona we tukabona muri university ngo bayeho kubera ikaramu wanguriye uno munsi ngurabona n'umujye modoka ndayimwatsi ubuzima bwaca buhagara kandi rero ngani y'abagore ibintu mu abagabo banyu mugaca mubivugira hanze je bunzoza ndabavuga n'amazina zo murabihora urabaza kandi rero hari y'abagore hariho umugore yigeze gusuzugura umugabo we je ndabibona sha umugabo yagombye gukoresha imodokari yiwe umugore amubwira ngo fata bisi nanje imodokari ndayikeneye urumva mu gihe umugabo iyo yarongoye umukobwa Kenya
we nta musuzugura bigezi rero abasore benshi badashaka gukora bagomba kujya batarusha barahabwa bo babaye benshi umudayimoni baduteye bameze uko ego kwe bakeneye kuregwa cyo nanura kwanza abasore kwanza bareke udutisha ugorobwa uko bavuga ati ngumuryambwa abumwe gatukisha umuryango bro genda ukora ikimekanisye rondera bar ko arondera abakozi genda usaba akazi aho mureke guha ureke kwitega iminsi yose uguma uvuga ati baraza kukuhereza kuko bavuga ati imbuto y'umugisha uturuka he ku giti cy'umuruho kora n'inguvu nyinshi hanyuma uzoshika kuri izo ndoto ziwa wifuza kandi unasenge ko buri gihe cyose uzoza guhabwa hari umunsi uzoza gusanga wa muntu yarushe ugasanga n'inzu bavuze barita mu makabigutuka urumva ukuntu bibabaje ariko wakoze kuyashuye wawe mu turabiryo uryohewe umerewe fresh je none ko abahungu bose bokora tugatravaya cyo ciza je mbona Herve turagushimiye cyane kuba watwitavye mu kiganiro Ritanela wakoze cyane neza wakoze cyane Rita wakoze kutwitaba nawe niba tweke ndigazo gukenera uzoza azoza riruka muri abantu biwanje murabizi nongera nshimira n'abakunzi b'ikiganiro cya Rita n'umusheri wawe ntuze wivugishe umusheri wanyu n'abanamurosi nzomuzana ico gihe Kulo mama ndisingo ndamukurondereje ndasaba akobwa mwoberana oya sico kibazo arashaka ko amufise bitarahagarara neza tarashaka kumwemera nibiguteranye eko rushaka kuronderera umukobwa bayina nibituganda bitandasaba akobwa kandi boberana kandi turavugana inbox turavugana ni bon hello murakoze rero abakunzi ba Yagateke mwese abakunzi b'ikiganiro Ritanela mwakoze kugumana natwe mugire sabone kugira ngo muzore mubona ibikorwa bya Yagateke merci bisous